muri bino bihe isi yuzuyemo ibyamamare bitandukanye mu gukina filime, hari izina rimwe ritazokwibagirana, Jackie Chan. Uyu ni umuntu umwe yakoze ibyo benshi batinya gukora, maze akabikora yicishe bugufi n'umutima mwiza cyane, maze isi ikomeza kumwishimira no kumugaragariza urukundo rudasanzwe. Mbega wowe uzi inzira yaciyemwo kugira agere ku ntsinzi? Iyi ni Achieve Your Dream TV. Reka turebere hamwe ubuzima bwiwe n'ibikorwa bimwe bimwe yagiye arakora nubwo byamugizeho ingaruka, ariko akanka gucika intege, agakomeza hatana gushika ageze ku ntsinzi. Kaze mu kiganiro The Update, kuri mikro muri kumena True Boy. Achieve your dreams. Reka duhere ku mamuko n'ubuto bwiwe. Jackie Chan yavutse mu mwaka w'1954, avuka neza mu kwezi kwa Gitugutu itariki indwi. Jackie Chan yavukiye ahitwa Victoria Peak, neza na neza mu gisagara ca Hong Kong. Abavyeyi bamwise Chan Kongo Sang, bisobanura ngo umwana w'i Hong Kong mu ki-Espanyol. Abavyeyi biwe bari impunzi bavuye mu Bushinwa. Yavukiye mu muryango ubayabaye, ndavuga umuryango ukenye ku buryo yakuze atavyamirenga afise, ndavuga yakuriye mu bukene ariko nanone afise imbaraga nyinshi, inguvu nyinshi. Mu buzima bwo kwishura ntibyamworoheye, yiza atsindwa, ndavuga vyaramunaniye inshuro nyinshi, ariko nanone agakunda kugwana n'abandi bana bigana, vya bindi bita urugomo. Jackie Chan uwakuze akunda kugwana no gusimba, ku myaka yiwe indwi gusa yarungitswe mu kigo c'abana bamwigisha kuririmba, gukina no gukora kungufu hamwe n'ibindi vyinshi. Ari muri ico kigo niho yatanguye kwitora, ndavuga niho yatanguye kubona kariyere yiwe, maze atangura kwiyubaka nk'ingwanyi hamwe n'umukinyi mwiza w'amareresi. Intambwe ya mbere mu rugendo rwa sinema yatanguye gutera hari ku myaka yiwe 17 gusa, aho yari atanguye kuba stuntman, umwe mu bantu bakoreshwa mu mafilime, bakamukoresha muri vya bintu biteye ubwoba, vya bindi bisa n'ivyo kwiyahura. Uyu Jackie Chan ku myaka yiwe 17 gusa ntiyatinya gukina mwene ivyo bintu bituma ubuzima bwiwe buja mu kaga. Muri iyo myaka nyene yatanguye kugaragara mu mafilime ya Bruce Lee, akarorero yagaragaye nko muri filime yitwa Enter the Dragon. Igihe Bruce Lee yapfa, abantu benshi bagerageje kumusimbura cyangwa se kumusubirira, ariko Jackie Chan yavuze ngo sinshaka gusubirira Bruce Lee, ariko nshaka kuba Jackie Chan w'umwihariko, Jackie Chan wa mbere. Uyu mukinyi wa filime Jackie Chan yavanze mu buhanga bwo kugwana ndetse abivanga na komedi, bica biba umwihariko wiwe, maze bigatuma umuntu areba filime ziwe aryoherwa mu buryo bw'imigwanire ndetse no mu buryo bwa komedi, maze ivyo bigatuma abantu bareba filime ziwe bamukunda kandi bakaba benshi cyane, bivanye n'ukuntu yabikora bitandukanye n'uko abandi bahoze babikora. Uyu Jackie Chan filime yitwa Dragon Master yasohoye mu mwaka w'1978. Iyi filime yamuhaye izina rikomeye cyane muri Aziya yose. Uyu mukinyi w'amafilime Jackie Chan, imvugo yagira ko, ndavuga amajambo y'ubwenge yamufasha gushikama no gutera imbere no kudacika intege. Yavuga ngo gutsindwa si iherezo, ariko nanone kwihangana ni intambwe ya mbere yo gutsinda.
umukinyi Jackie Chan yatanguye kwiyumvira kwinjira muri Hollywood, uruganda rwa sinema rukomeye cyane ku isi rubarizwa muri Amerika. Umukinyi Jackie Chan mu mwaka w'1990 yagerageje kwinjira mu masoko ya Amerika acuruza filime muri Hollywood, ariko biramugora cyane. Ariko nanone uyu mukinyi Jackie Chan ntiyigeze acika intege, kuko mu mwaka w'1995 yakomeje gusohora amafilime menshi, aho ndavuga nk'ifilime nka Rambo in the Bronx yatumye amenyekana cyane mu bundi buryo budasanzwe, maze mu nyuma akurikiza kiyindi yitwa Lanshawa, aho hari mu mwaka w'1998 yakomeje gukora n'izindi zitandukanye, aho ndavuga nka Shanghai Noon hamwe n'izindi nyinshi zikomeza gufata imitima y'abantu benshi, akomeza kwigarurira imitima y'abantu benshi, ndetse isi yose ikomeza kumukunda no kumwishimira cyane muri kariyere yiwe ya filime. Muri klipe ya Lanshawa hamwe na Shanghai Noon yakoranye n'igihangange kidasanzwe Chris Tucker, maze isi yose ibasha kumusobanukirwa no kumwemera ukundi. Uyu Jackie Chan yerekanye ko ushobora kuba ku rwego mpuzamakungu utarinze guhindura uwuriwe, ariko nanone uriwe wenyine w'umwihariko. Twavuze yuko uyu Jackie Chan yari umuhanga cyane mu gukina vya bintu biteye ubwoba, vya bindi vyo gushira ubuzima bwawe mu kangaratete, vya bintu abantu bamwe batakunda gukina, ariko barondera abandi bantu babikina. Ariko wewe Jackie Chan ibi bintu yarabikina we ubwiwe. Jackie Chan ntiyatinya gusimbuka hejuru cyane ku mazu maremare, cyangwa se agasimbuka mu modoka ziriko zirirukanka cyane, agakora n'ibindi byinshi biteye ubwoba, ndetse rimwe na rimwe yagiye arabivunikiramwo, ku buryo bivugwa yuko yakomeretse inshuro zirenga 50, aho ndavuga mu mutwe, amaguru, amaboko, amagufa yo mu mutwe ndetse n'amavi, ariko nanone ntiyigeze ahagarika kubikina. Jackie Chan yashinze ikigo cita Jackie Chan Charitable Foundation, ikigo kijejwe gufasha abana batishoboye, imfuvyi ndetse n'abagwayi. Mu majambo yiwe make yavuga ngo, nzotanga ubutunzi bwanje mu bikorwa by'impuhwe, ariko abana banje nabo nibiyubake. Ibi bitwereka neza yuko gutsinda atari ukuronka amahera, ariko ari gukoresha ivyo ukeneye kugira ngo abandi baronke icyizere. Donc ubutunzi bwawe ukabukoresha kugira ngo abandi baronke icyizere c'ejo hazaza. Uyu mukinyi Jackie Chan yagiye araronka ibihembo bitandukanye, harimwo n'igihembo bise Oscar Honorary Award mu mwaka w'2016. Uyu mukinyi Jackie Chan azi indimi zitari zike. Uyu mukinyi Jackie Chan ibintu byamuranze muri runo rugendo rwa filime ni ubwitange, ubumuntu hamwe n'umurava. Uyu Jackie Chan aduha isomo rikomeye: gutsindwa si iherezo, ahubwo ni ishingiro ry'intsinzi. Reka ndakubwire ngo gira subscribe cyangwa se abone, utibage na partage kugira ngo izi nyigisho cyangwa se ubu buzima bubashe gufasha n'abandi. Ariko nanone ntuzocikwe n'ikiganiro cy'ubutaha, ani kuri Achieve Your Dream TV. Tubabwira buno buzima bwa bino byamamare kugira ngo namwe bubafashe gufokasinga mu byo musanzwe muri ko murakora, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi muzoshize indoto zanyu. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV, kuri micro mwari kumena True Boy.